umuntu wese avukana urubanza imbere y'Imana. Uzuraba umwana mutoyi yashavuye n'uruyoya rushavuye birabindanira no gufata ibere. Uruyoya ruvutse none ko kamere yagakuye ni nyina yamwigishije gushavuka. Kagasebagirika kagasepfura kubera ishavu. Ubugome bwa Satani uba mu muntu wese aba. Ndagomba kugukangura na wewe. Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Ndaninahaza ngabere nziza twahawe n'Imana, umwami Yesu, umwana w'ikinege yarafise mu ijuru, akemera kumutanga ku bwacu twese kugira ngo arokore ubugingo bwacu. Ndaguhimbaza mwami wanje kutemeye kugumana icubahiro cawe warufise mu ijuru, ariko wemeye kugisiga kugira ngo urokore ubugingo bwacu. Izina ryawe turarishize hejuru, izina ryawe turaritazira, izina ryawe turaririmba ko ni izina ry'icubahiro. Mwami, amaraso wamenye sinka za ntama na za nka na za mpene na za nyoni zayamena zitabishaka, kandi ayo maraso ntiyigeze agira ikimazi cyo guhanagura icaha. Ariko amaraso yawe wamenye avuye mu mutima wawe, bavuga ngo ndagukunda mwana w'umuntu, ndagucungura mwana w'umuntu. Aya maraso n'uyu musi aracakiza, aracabohora, aceza, aracatunganya. Ko munsi y'umusaraba imbabazi ziracyahari. Ushimwe mwami, ushimwe mwami, uninahazwe mwami, uririmbigwe mwami, utazigwe n'abaremwe bose kuko watugiriye neza. Iyo ataba wewe twobonye Imana, ariko kubw'urukundo rwawe turabaraganywa nawe. Ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina ryawe ryera senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Ijambo Imana impaye kuganira namwe uno munsi, ijambo rivuga kubera iki Kristo dukwiye kwizera Kristo. Haleluya. Kubera iki dukwiye kumwizera. Uyu munsi ndibaza ko ari abantu badatahura vy'ukuri igituma Yesu dukwiye kumwizera twese ata muntu numwe avuyemo. Kandi uvyumve vy'ukuri ko kumwizera n'ukuri n'inyungu yawe. N'inyungu yawe kuko we ntiwo kwikiza. We ntiwo tuma wemegwa. Nivyo shoboka. Reka dusome ijambo ry'Imana. Mu Baroma igice ca 5 turasoma kuva ku murongo wa 19 wa 18 dushikane ku murongo wa 19. None rero nkuko gucigwa urubanza kwazanywe n'igicumuro kimwe ku bantu bose ngo batsindwe, niko yangabire yazanywe n'igikorwa kigororotse kimwe ku bantu bose ngo batsindanishirizwe baronke ubugingo. Kandi nkuko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye benshi bacika abanyavyaha, niko kumvira kumwe kuzotuma benshi bacika abagororotsi. Amen. Mwumvise umuntu umwe kubw'icaha yakoze, kubwo kutumvira Imana yagize, vyakwegeye umuvumo abantu bose. Vyakwegeye umuvumo abantu bose. Mu maso y'Imana umuntu aboneka ari umunyavyaha. Kubera iki? Kubera yakiriye kameremere ka Satani. Mwibuke ko Imana ihejeje kurema Adamu ngo yamiza kumugendera, bakaganira, umuntu anezerewe, umuntu atacakiri muri we. Noneho imuremera n'umugore Eva, babaho mu buzima bwiza, Imana ikabatemberera, Imana ikabona ko ibintu byose yaremye bisa neza, bimeze neza, kuko nta caha carimo.
haleluya, haleluya. Rero aho icyaha kigeze haba kwankana, haba kwicana, haba kurenganya, haba kubeshanya, haba gutumana urutoke. Umuntu atandukana n'Imana kubera icyaha. Mwibuke ko n'imfura Kayini na Abeli nibo bana b'imfura babaye mu isi. Kubwo ikinyoma cy'umugwanizi, kubwo ikibi Satani yakoreye umwana w'umuntu, muribuka ko bicanye. Baricanye. Kayini kubera ishari yica murumuna we Abeli kubera icyaha. Rero uwo mutima w'ikibi, uwo mutima wo gukora nabi, umuntu wese avukana iyo kamere. Umuntu wese avukana urubanza imbere y'Imana. Uzuraba umwana mutoyi yashavuye, n'uruyoya rushavuye, birabindanira no gufata ibere. Uruyoya ruvutse, none ko kamere yagakuye, ni nyina yamwigishije gushavura. Kagasebagirika, kagasepfura kubera ishavu. Ubugome bwa Satani uba mu muntu wese aba. Ndagomba kugukangura na wewe ukuzungana uko. Wirabe. Nta bintu ubona ukora nawe ukumva uti mbega kuri kijye ibintu ndabikora. Paulo yaravuze ngo nifuza gukora ibyiza. Ngo ariko ibibi ntifuza, numva ntashaka no gukorako. Ati ngasanga nibyo nakoze. Ni kangahe ushobora kuvuga ngo jewe sinzosubira gukora iki kintu. Yaba n'akabore gukavuga uti je nzoga ndazihebye. Ariko kira kuzibona ukumva kagatema ngo reka imijyanyuma. Cyangwa ukabura umuntu yiba, kandi nawe ukabona ko arakaga vraiment wifuza kubiheba, wakubiswe bamerewe nabi canke bagufunze, ukavuga uti jewe sinzosubira. Ariko gakira kubona ico wiba gusanga wakibitse. Wabikuye, umuntu yabikuye. Ndagomba ngo tuganire. Umuntu yabikuye n'iri jambo duhejeye gusoma. Ngo none rero ngo nkuko guciga urubanza rwazanywe n'igicumuro kimwe ku bantu bose, ngo batsindwe niko yangabire. Murumva ko icyaha cyazanywe n'umuntu umwe. Murumva ko kitakoze abantu benshi, cyakoze abavyeyi bacu. Iyo ADN ibifashe zina muntu wese. Ngari kumviriza ngo niko yangabire yazanywe n'igikorwa kigororotse kimwe ku bantu bose. Mumbizi iyi ngabire niwe Kristo, igikorwa yakoze. Abamwizeye byatumye bahindurirwa ADN, bahindurirwa amateka, bahindurirwa izina. Haleluya. Kubera igikorwa gikozwe n'umuntu umwe. Kristo yajya gutanga ubugingo, yajya gutanga kubaho, ariko uwundi yazanye urupfu. Adamu yazanye urupfu ku muntu wese, yazanye gucigwa ku rubanza ku muntu wese, ariko yaje kugira ngo zibabarigwe zose, zironke ubugingo zose. Haleluya. Urumva ko Kristo icyamuzanye ari kugira ngo we ukugwe muri ka kameremere ka Adamu, ariko uhabwe kameremere k'Imana kubwo kwizera Kristo. Haleluya. Ngo niko yangabire yazanywe n'igikorwa kigororotse kimwe ku bantu bose, ngo batsindanishirizwe baronke ubugingo. Urumva si ibintu tuba tumerita, si ibintu twamerita, ariko hariho uwundi muntu aje, hari uwundi muntu aje ahagarara mu gishingo cyawe. Uyu munsi we wakatiwe urupfu ko buca bakubamba ejo, ariko hakaza umuntu ati jewe ndemeye kuja mu gishingo ciwe, mubabarire, ni mu mubabarire. Umwenda yari afise mu wumparure, umwenda twari dufise imbere y'Imana
abizeye Kristo uwo mwenda Imana iwuharura kuri Yesu Kristo umwana wiwe. Haleluya, haleluya. Niwe yadutsindanishirije, niwe yadukuye ku muvumo wahinduka ikive mu gishingo cacu. Urubanza rwari kuri twebwe aragwakira. None wewe utamwizera, ninde wahaye ibyaha byawe wabihaye? Ninde abigukura? Ninde? Urafise uwundi? Nta wundi ahari, kuko ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Niwe wenyene ashobora kudushikiriza data akavuga ngo uyu mukobwa wawe ndamuzanye, naramucunguye, yaranyemeye, mwakire umwandike mu gitabo c'abana b'Imana. Mbega murazi ko hari igitabo mw'ijuru candikwamwo abana b'Imana? Hariho n'ikindi kirimwo abanyabyaha baragifise nabo. Rero niwe ashobora gufuta izina ryawe akaryimura akaryandika mu gitabo c'abazoraga ubugingo. Rero ndibaza muntu w'Imana ko kwifutisha muri ico gitabo, ariko ukiyandikisha mu gitabo c'abana bazoraga ubugingo. Haleluya. Kandi nta birebire, ngo wizeresha umutima wawe ukaturisha akanwa kawe ko Kristo yapfuye akazuka kugira ngo wewe ubashe kuraga ubugingo. Si ukuvyatura gusa, ko hariho benshi bavyatura ko batavyizeye. Bigusaba kuvyatura kandi ukavyizera ko ari ukuri. Haleluya. Kwa kwizera tumaze iminsi twiga, ukavyizera vy'ukuri udakekeranye. Kwizera ngo nukumenya neza udakekeranye. Ntukekeranye ko Kristo yapfuye kandi akazuka uyu munsi akaba yicaye iburyo bw'intebe y'Imana akuvugira wowe nanje. Haleluya, haleluya. Ngo kandi ngo nkuko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwatumye benshi bacika abanyabyaha. Urumva wewe none akayoya kovuka gafise ibyaha gute? Kovuka gafise ibyaha gute? Nta kintu kaba karakora. Muga twabonye ko akayoya ari akanyabyaha kuko afise ya ADN y'icaha muriko. Kiga kujyana amenyo kakajya imoko ya nyina, kiga kuvumana n'inda kigisha, ukagaha nikago wagasaba nikaguhe. Ninde yakigishije kw'Imana? Ninde yakigishije kuvumana? Ninde yakigishije kujyana amenyo? Ya kamere. Murumva ko dukeneye Kristo twese kugira ngo aduhindurire. Haleluya. Ngo niko kumvira kumwe kuzotuma benshi bacika abagororotse. Urumva ucika umugororotse kubera ikindi nuko wumviye ugakora iki jambo ry'Imana rivuga. Rero Yesu Kristo umwana w'Imana nzima icyamukuye mu ijuru nukuza kugukorera ico umwana w'umuntu atashobora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bose bakoze ibyaha, twese ku murongo, bituma tudashobora gushikira ubwiza bw'Imana. Nta muntu yorenguka muri presence y'Imana kuko Imana yacu irera terima ko ata muntu numwe abaho uvyumva yoshobora guhimbara umutima w'Imana. Ndetse ngo n'abamarayika baremwe ari imiyaga yo gukorera abazoraga ubwami. Ngo yibatishijemwo amaso bona batagororoka. Ibaze wewe nanje tuba muri nosi, duhuriramwo n'imvura y'isegenya, mwuzure ukaba tukarira, duhuriramwo n'inzara, ubukene, ibyago bitandukanye, kurenganywa no kubabazwa. Mbwira ingene twogororoka abantu b'Imana, tukanezera umutima w'Imana atari umwami w'amahoro aduhaye kugoroka kwiwe. Rero ndagutera intege ngo niba utahura ubitahura, ndasenga mpwemu yera we navuze azi kwigisha no gusigura, agusigurira ibirenze ivyo mvuze. Umenye ko wataco woshobora, ntiwoshobora naho raramwe uhimbara umutima w'Imana.
Kristo niwe yabaye umuhuza. Haleluya. Aduhuza n'Imana. Uyu muhuza rero utamuha ikibanza ntimushobora guhura n'Imana. Ntivyokunda. Rero arahari kandi yuzuye imbabazi n'urukundo. N'uyu mwanya aragutegeye ibiganza avuga ngo ingo nawe akwinjize winjire mu ruhongore rw'intama z'Imana. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mukunzi mwiza, nzi kunyumva, reka ndakuririmbire kuko urabikwiriye, ubereye kuririmbira. Mukunzi mwiza, nzi kunyumva, akirira ishimwe ngushimiye. Mukunzi mwiza, nzi kunyumva, akirira ishimwe ngushimira. Wabayeho ukora ibitangaza, warapfuye urazuka niwe wa mbere. Imba yawe irarangaye magingaya, iz'abandi zarameze ivyatsi. Yesu we, mukunzi mwiza, nzi kunyumva, akirira ishimwe ngushimiye. Mukunzi we, mukunzi mwiza, nzi kunyumva, akirira ishimwe ngushimiye. Akira ishimwe ngushimiye muri aka karirimbo mwami. Ndabizi neza kunyumva, ndabizi neza kumbona. Akira amashimwe. Ubereye kuririmbirwa, ubereye gufukamirwa, ubereye gutazirwa n'abaremwe bose. Abaganje n'abami n'abashize hejuru bose nibafukame bamamaza ubukuru bwawe no gukomera kwawe, bamamaze ineza yawe, kuko uri umwami yadukunze urukundo rutangaje. Tuzohora tubishima, nzohora ndabikenguruka, kuko ibyo wadukoreye nta wundi n'umwe yari kubikora. Twari kwemerwa nk'abana iyo ataba wewe. Warazutse, waranesheje urupfu na kuzimu. Uyu munsi uri buryo bw'intebe y'Imana. Ntusinzira, ntuhunyiza ku bwacu, uhora udukomeza kandi udusabira. Ndagushimiye mwami. Icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kubyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.